Mwese muriko muradukurikirana kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano kwigenekerezo rya 16 ruheshi umwaka wa 2021 umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Komisere de Police Chef Gervain Rakobuca yaramutse yugurwa ku mugaragaro ikibanza c'imfata kibanza cagene kwakira abene gihugu batahuka bavuye mu buhungiro. Ico kibanza kikaba kiri ku mutumba wa Rumotomoto muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Kuri uwo musi rero umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yaciye yakira abarundi bagera ku majana 246 bari bahungiye mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri kino kiganiro rero cuno musi turabashikiriza uko ivyo birori vyo kwakira abene gihugu bariko barahunguka cariko kiragenda. Bikaba vyuguruwe n'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe n'umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Bubanza ajejwe ivy'intwaro n'ubutunzi. Kuri uno munsi uri hejuru n'akanyamuneza ntangere hano mu ntara yacu ya Bubanza aho dushimira Imana kuba yaturonkeje abashitsi cyane cyane bahagarariwe n'umushikiranganje wacu w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano w'abene gihugu aho no munsi uri hejuru baramutse batugendera hano mu ntara yacu ya Bubanza. Ubwa kabiri turabashimiye banyakubahwa kuba no munsi mwaduhisemo mu ntara ya Bubanza mwakino gikorwa ciza citeka muje guhagararira hano muri komine ya Gihanga. Umutekano ni wose kuva aho hepfo kw'ishamba rya Rugombo kuduga gushika hariya ku kibira amahoro ni yose. Tubipfurije rero ikaze banyakubahwa umwanya wose mugiye kuba mwino ntara yacu ya Bubanza. Hanyuma kandi tubaye n'ikaze aba bashitsi abarundi bene wacu babonye by'ukuri kuno munsi woba umunsi uri hejuru wo gusubira mu gihugu cabo bacishijwe hano mu ntara yacu ya Bubanza mwa kino kigo nk'uko mwabibonye giteye igomwe kizobafasha kubakira imbere y'uko basubira mu miryango iwabo. Ijambo nyamukuru muri ivyo birori rikaba ryashikirijwe n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ati umutekano urakwiye mu mpande zine zigize igihugu cacu c'u Burundi. Yagireko abatera kamo ngo bitabire ibikorwa vy'iterambere eka mbere ngo baje no mu makoperative. Leta y'u Burundi yarashize imbere umugambi wo guhungura abarundi bahunze igihugu cabo bivuye ku mvu zitandukanye. Bamaze gushika mu gihugu leta ifatikanije nabo basanzwe bafashanya muri ico gikorwa na cane cane ishirahamwe mpuzamakungu HCR barabakirana ugweze mbere mukanatekererwa imfungurwa n'ibitari bifungurwa bizobamaza amezi 3. Hambavu y'ivyo leta iritwararikana naryo uko mubayeho mu kibano kugira imenye ko umubano w'abasangwa utsimbataye n'abasangwa utsimbataye vy'ukuri. Mu nkundire ndabamenyeshe ko umutekano ukwiye mu mpande zine z'igihugu cacu c'u Burundi. Nongere mikaze ridasanzwe aba bene gihugu bene wacu batahutse mu gihugu cabo c'amavukiro baje bava mu gihugu kibanyi ca Kongo. Ndabifurije kuroranirwa kugubwa neza muri iki kibanza c'imfata kibanza c'Igihanga mu minsi yose muzohamara imbere y'uko musubizwa iwanyu. Nagira kandi mpamagarire ababene wacu bahungutse gushika bihutira gushira abana babo mu mashure mu mwaka w'ishuri ugiye gutangura.
nivyo uyu mwaka w'ishuri ugira urangire, nakaryo keza rero ko kwitegura kugira mubandikishe mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 buca utangura. Muzogerageze mubandikishe bose atanumwe avuyemo. Ndabibutse ko kazoza kabo bana kari mu ishuri. Andikisha abana bose rero mu mashuri aho muzoba muriko murafasha leta kugwanya inzara n'ubukene, ndetse namwe muzoba muriko muriteza imbere, kuko ivyamwa bazokwamwa ni mwebwe muzotangura kubisoromako. Umwanya mumaze mu buhungiro waratumye ibikorwa byanyu byo kwiteza imbere bisubira inyuma. Mwarahahombeye kandi n'igihugu cacu cari gikeneye intererano yanyu mu bikorwa by'iterambere. Musanzwe muzi ko iyo umutekano udakwiye n'iterambere ridashoboka. Mwaranabonye ko niyo mwari mwahungiye mutasanze byerade. Nico gituma ndabahamagariye kuja hamwe mwese n'abandi bene gihugu musanze ku mitumba yanyu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano waho muzoshikira. Muze mukorane neza na za komite z'umutekano, kandi mwongere mubere ijisho n'ugutwi inzego zijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano, kuko ari ryo soko ry'iterambere. Kugira aho mwacerewe muharihe kwiruka, mwame mwitwararika ibikorwa byo kwiteza imbere, muje mu makoperative kugira ngo tudugirize ikivi hamwe atawusigaye inyuma, kuko imiti ikoranye kandi basogokuru barayamaze ko tubiri tuvurana ubupfu. Mu ntumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, hariho guteza imbere imigwi yose y'abene igihugu, harimo abana n'abakenyezi. Aho nico gituma leta yumviye ko ishiraho ibanki y'ugwaruka hamwe n'ibanki y'abakenyezi. Namwebwe rero muhamagariwe kuzokwitaba uwo mugambi. Uwaje avuye mu gihugu kibanya afise umugambi wo kwiteza imbere awandike neza, hanyuma yitura ibanki y'ugwaruka canke y'abakenyezi kugira ronke ingurane izotuma uwo mugambi wiwe awushira mu ngiro. Yagiye ko abasaba ngo bace bihutira kwandikisha abana babo mu bisata ndangamuntu. Yarongeye abatera kamo ngo bitwararike kwirinda cakiza coronavirus. Mwaribarutse ibibondo, abandi nabo murubaka izanyu, ariko abo bana mwibarutse ntibanditswe mu bitabo by'u Burundi, ndetse hariho n'ubugeni butaciye imbere y'amategeko y'u Burundi. Turabasabye rero mwandikishe abana banyu n'ubugeni mu bisata ndangamuntu. Mwibuke ko umwana atanditswe mu bitabo ndangamuntu iterambere ritamufatirako, ndetse leta ntibimuzi na wa mugambi wo kuvuza abana ku buntu. Abana batarenze imyaka 5 ntubagerako, kuko abo bana atarupapuro rw'amavuka baba bafise. Kwandikisha ubugeni biri mu bimwe bifasha mu gukingira abakenyezi mu matati yaduka mu miryango. Ndabahamagariye rero gushika mwandikisha ubwo bugeni bwose bwabaye, izo ngo zose zabereye mu buhungiro kugira zimenywe n'amategeko y'u Burundi. Turabahamagariye kandi kwitwararika no gukurikiza na ntaryo amategeko n'amabwirizwa dushikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu mu ntumbero yo kwikingira ikiza ruhonyangana coronavirus. Dukurikize ca civugo canye n'icubaye umukuru w'igihugu cacu kivuga ngo ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Gutyo tuzoba
twikingiye twongere dukingire n'abandi bose. Icegera c'urongoye HCR mu Burundi Brigitte Eno Mukanga nakaba nawe nyene yarashikirije ko anejereje nuko abene gihugu batashe mu gihugu cabo cabibarutse kandi ko batakira impunzi bo kwitabira ibikorwa vy'iterambere. Akaba yasubiyemo na mugenzi wacu OPP2 Kanyabwero Space. Excellence, Monsieur le ministre. Excellence, le représentant du gouverneur, Panza, très chers collègues, partenaires du HCR dans cet exercice conjoint de rapatriement. Nyakubahwa mushikiranganje, nyakubahwa waserukiye buramatari w'intara ya Bubanza, mwebwe dusangiye akazi, namwe dufashanya mu gisata cishira hamwe rijeje gutahukana impunzi muri kino gikorwa dufadikanije cyo gutahukana impunzi, bamenyesha makuru bavukanyi mwahora muri impunzi. Mvuze ko mwahora muri impunzi kuko mwari impunzi gushikejo hahise, ariko kuva uyu munsi mu gatondo aho mwajabutse urubibe mukinjira mu gihugu cabibarutse ntimukira impunzi, murabahungutse kandi murabene gihugu b'u Burundi. Nakanyamuneza kuri jewe kuba ndi hano turi kumwe. Nyakubahwa umushikiranganje yemeye kuza hano ubwiwe kugira yakire abavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngerageje kwishira mu kibanza canyu kugira niyumvire umunezero mufise wo kuba mugarutse mu gihugu canyu cabibarutse kuko iwanyu ni wanyu. Kubwanje nk'umukozi wishira hamwe mpuzamakungu rijeje gutahukana impunzi, umwanya mwiza kuri jewe ni nk'uyu iyo abahora ari impunzi batahutse iwabo mu gihugu c'amavukiro. N'umwanya mwiza kandi uhambaye. Ubwa mbere kuba mwafashe ingingo yo gutahuka, ariko atari ingingo yoroshe mu gihe wari ubaye mu buhungiro imyaka itari mike, kandi ukabutashe hariho byinshi bikurindiriye, na cane ko muba mwagiye mu ruhagarara. Ugarutse uguma wibuka ingene wagiye, ariko Imana ishimwe muragarutse kandi muzobona ko ibintu byahindutse. Natwe nkishira hamwe mpuzamakungu rijeje gutahukana impunzi tubandanya dukorana na leta y'u Burundi mu kubashigikira mu mugambi wo gusubiza mu zabo abaziteshejwe. Gutahukana impunzi nibi dukoze uyu munsi, ariko intambanyi ntizibuze, ariko twese hamwe tuzogerageza kuzitorera inyishu. Kukijanye n'abana ari nabo benshi muri mwebwe, tubahamagariye kubandikisha mu mashure vuba kugira babandanye ivyigwa batanguye mu makambi y'impunzi. Kukijanye n'abakuze twobahanura kurondera ibikorwa byo kwiteza imbere bakora kugira bibesheho, kuko nkuko nabivuze mu ntango ntimukira impunzi. Murakoze. Car, comme je l'ai dit au départ, vous n'êtes plus des réfugiés, mais vous devez essayer au maximum de trouver des moyens pour vous prendre en charge étant chez vous. Merci infiniment. Umunyamabanga ntayegarizwa mu bushikiranganje bw'intora hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, akaba yarateye akamo abo bagiye kuba muri ico kigo ngo baze bagifate neza. Eka mbere ngo n'abajeje intwaro barakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika ico kigo kugira ngo kibica akarorero. Twe ku rugero rw'iwacu nk'ubushikiranganje iki kigo turacinjiye, mugabo ibikorwa niho bigitangura. Turasaba ko abazohakorera iki kigo bagifata nk'ici wabo, ntibasambagure ivyo bahasanze. Ubwo bishoboka bongere inguvu bagire extension lokaze share. Ibi ndabivuga kubera hariho abantu benshi ubabwiye ati ndabira iki kintu, usanga mu mezi abiri mu mezi atatu byose basambaguye ari umusaka, aho wasize hasakaye ugasanga ibati bararitwaye, waze hari umuryango ugasanga barawutwaye, aho wasanze hari kanivo ugasanga imicanga yaruzuye amazi agatera mu nzu, ugasigara turabana mu maso tutazi kungene twobigenza. Abazohakorera yo tubateye akamo bahakorere neza en bon père de famille, ntibavuge ngo ni vya HCR. Iki kigo ni c'u Burundi, ni ca leta nayo n'abarundi twese. Niko navuga abanyabubanza muri rusange n'abanyagihanga by'umwihariko, ahantu mwacunge nk'uko mucunga inzu zayo. Aha ndabivuga mbwira mustanteri nabo basangiye amabanga n'umukuru
wo muri kano karere mucunga ahantu nk'uko mucunga inzu z'iwanyu ejo ntuzokumve habaye vandalize cyangwa hagize ingorane tuzohera kuri musanteri n'abatware bose tubabaze ingene vyagenze. Ica kabiri nuko aha hantu muhagire icitegererezo canyu ntituzokumve hari urwa muriko ruraba ngaha ruvuye ku banyabubanza. Hari aho twama twubaka ibintu ugasanga la communauté ntiyagize appropriation, mubabwire mubasensibilize kuko iki kigo nivyo nica bariko barahunguka mugabo ejo hirya yejo abahunguka baheze kizoca kija mu bikorwa vya komine, mu bikorwa vy'intara kugira ibafashe kuko nizokwamana impunzi, nizokwamana abahunguka bazohera dushire kwa kaburungu kuri rapatriement, tuize kwa kaburungu kuri rapatriement. Iki kigo kizoca kibafasha mu bindi bikorwa. Mudufashe rero mu gicunge, mufashe kandi n'abakorera ntibagire ingorane kuko hazokorera abantu batari bake. Ntimuzomere nk'abaraho ngo hategezokorera abanyabubanza. Iki ni ikigo cy'igihugu, ntimuzovuge ngo ntimaka ngo abanyagihanga baronsa akazi ni sawa mugabo sukuvuga sikigo ca komine, sikigo c'intara, ni ikigo cy'igihugu muvyumve neza. Ntagire kwitiranya. Ndasaba ko bishoboka abanyabubanza babaha akazi ku bwinshi, abo ngaho igihanga babaha akazi ku bwinshi. Mugo nimwabona n'undi muntu atava muri abo ndiko ndavuga ariko akora ngaha, ntimuhekenye isi azamenye uko abarundi twese turumwe. Eka mbere na musitanteri wa komine Gihanga akaba yaragaragaje umunezero yari afise kuri uwo musi, kandi tukakengurukira cyane nyakubahwa mushikiranganje we yigoye akaducagura mu bandi agatumbereza kino kigo hano muri komine yacu ya Gihanga. Nago masaba ari hano tumukenguruke mu kumukomera amashyi cyane. Kanakengurukira n'abajejwe tahukana impunzi bawuduhitishijemwo kino kibanza, uko ibibanza twari dusanzwe tubifise ari byinshi ariko ikiye bakari ico babonye ko ari ciza cyane. Rero ubutumwa twahawe twabwumvise, impanuro twahawe na nyakubahwa munyabanga ntayegayezwa twabwumvise, mutubwiye rimwe twumva gatanu twebwe tuzogifata nk'icacu kanatsinda. Nivyo twaganiriye n'abaje kuvyubaka turacabyibuka, kandi turazi yuko n'abazoza bose n'abasanzwe bahakorera atangora nimwe bazogira hano hantu. Asigaye no gucungera umutekano hanini ucungerwa n'abene gihugu baha nabo n'abantu bagamburuka cane bumva ubabwiye kuvuga ko atangorane na ntoyo. Tugasaba nk'uko navuze muti bibaye ngombwa bazobandaye bagura kibanza kiriho badushikanire n'ibindi babona byankenegwa. Tukaba twaregereye bamwe muri abo bene gihugu bari bahejeje gushika mu gihugu cabo c'amavukiro, bakaba baratugaragaririje akanyamuneza bari bafise kuri uwo musi. Je nahunze mvaho mu Rugombo, je nahunze kuntuze kuri wa mugumuko wa mbere. Twebwe nabonye babanye bagiye nanje ndakundura ndagenda kuko umugabo wanje nawe nayavuze ati ngwino tugende ntitwosigara abandi bavuye mbere wewe yapfiriye nyene muntu ze mu rusende bwa mbere baradufashe neza kugeza ubu ntaho bapokeza neza ameza narahera ameza 5 atavye kujya turaro. Abasigaye mu rusende hari uburitike imukurayo yo kumuzana kuko ubu nta komva ziriko ziravayo zibazana bagaca baburitike kuko baza gupokera amahera baramaze kuyarya yaraheze ugacubura itike ufise nk'utwara warimye nk'akarima ababembe ugasanga bariko barasoroma bakazatubwira ngo musubire wanyu Burundi ngo hani mu gihugu c'amavukiro wanyu. Nuko twari tubayeho nabi kweri kabisa. Numvise akamwemwe mana yake nari ndahamaze amezi ane mu kavimvira kukubera rero uyu mwana atari kwifomu twebaguma tubwira ngo nta bushobozi bari tutwara abana batagira amafomu kugeza yaho tuvuga ati ko aba bana rero batagira amafomu turiko turabura ukuntu tugenda kandi mwatwafishije reka tubacishe mu mazi basi dutume tugenda turatera amandamano mw'iryo yinga turatera amandamano kweri kabisa baca baradukorera igihugu barazana imashini baradushisha mu mashini tubona kuza je ndahamaze amezi ane mu kavimvira uguhangayika inzara urahabana baraye batariye uraho tubuze rasiyo tukaryama kweri kabisa. Aha niyumvikiro nabonye ntambutse duwane ncamvuga ati kweri kabisa ndashitse mu gihugu c'amavukiro
ndabasaba umubano mwiza, twicare neza nk'uko byahora, tuganire nk'uko byahora, dufatanye imirimo nyene nk'uko byahora, nuko tuzobana. Intwaro ndifasha yuko izonsaidiya nyene ikamfasha uburenganzira nkubaka nkicara n'abana kweri kabisa. Kuvuga twebwe twahunze kubera ibihuha, tumaze guhunga kubera ibihuha duhungira muri Kongo. Rero twagize nk'uko ubonye twumva nyakubahwa tubwiye gutya dutahe bateye akamo. Urazi ibintu byo mu buhungiro bamwe bavuga ati ntutahe abandi ntutahe, twebwe kuko mwanya neza tumaze kubona abandi bamaze gutaha bakaza twari tuvuga ati kana tugende, baradutelefona bakatubwira tumvirira ni muze namwe bwino nta ngorane n'amahoro nta kibazo. Ubuzima bwo mu ikambi buragoye gose, ni kuvuga urashaka kurondera utuntu, maze kurondera utuntu ugiye kuturonka kubera abakongomani bameze ukundi kuntu acara ukunda kwiyandagaza ko umuntu byose bibaho ibyo bakabikunyaga. Haje mvuye baranyaza imyumbati nari nararimye hafi kare zibiri z'imyumbati, imyumbati yeze narahevye ujya bita ngo n'umwami ni yagenge ni yatavuga ngo je namufite amadeni kwabonye imyumbati wanje yeze ngo namufite deni, nabwira mbwira iryo deni ryawe ndagufise nza kurihe, ambwira teka da wewe ahubwo n'ahantu warimye nta cyo mategeko nta mafaranga wampaye, kandi namuhaye amafaranga twarandikirana nk'ama amafaranga mugabo kuyo Kongo nta kuri kwaho n'amafaranga, utanze amafaranga guca umunyakuri nawo uri mu kinyoma kingana gute, utanze amafaranga uri umunyakuri. Rero cyandara navuga nti je kweri kabise ibintu nta tuzoba twasubira ko nubundi nawo tuzoronka nawo rondera ukaronka ntibakunda kubikuraho ngo bijyane. Ntabwo tuhitemwo rero tugenze twitahe nyamara nawe twahisemo turataha. Mu kurangiza, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, komisere de police chef Gervain Yakobuca yarateye akamo abandi barundi bakiri mu buhungiro ngo batahuke bafadikanye n'abandi barundi mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Muri kano kanya nagire nongere ntera kamo abandi barundi bose bakiri mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bamenye ko atambo nimwe yotuma baguma mu buhungiro, kuko umutekano uriho n'umusesekara nk'uko nabivuze, kandi ko amatungo yabo atako leta y'u Burundi itakoze mu kuyazigama. Nibatahuke bose kuko turiteguriye kubakira mu mahoro n'umutekano, baze guterera agacumu k'ubumwe mu iterambere ry'igihugu cabibarutse, maze turwanirize hamwe umwansi dusigaranye umwe rudende ari wo mwansi w'ubukene. Namwe muheruka gutahuka mu mfashanyo muza kuronswa harimo amatelefone ngendanwa, murayakoresha mu gutera akamo bagenzi banyu basigaye mu bihugu bitandukanye. Aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze. Home Studio,